nuko bimeze turagarutse mu kiganiro Hit Connection kuri Buja FM canke the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Asan ku munsi w'ejo twagarutse ku biteramo byabaye cyane ibiteramo byabereye hariya ku mugabane wa Burayi ndetse no ku mugabane wa Amerika, aho uno munsi dufise abartiste bacu bari hariya. Twaragarutse igiteramo ca Kigingi yakoreye Canada ahitwa Edmonton hamwe na Montreal. Twaragarutse ku giteramo ca Kirikou na Double J bakoreye i Paris canke Paris mu Bufaransa, ariko uno munsi turaza no kuganira yaba banye ni giteramo eka ndetse n'abari mu giteramo. Asa turahera neza na neza ku mugabane wa Burayi, Paris mu Bufaransa, aho witwa Double J the Bad Boy Killer canke Mugisha Jean Junior ari kumwe n'uwitwa Niyonkuru Akbar Yusuf Kirikou basuye gukora igiteramo mu Bufaransa mu gihe itariki zine muri ino ndwi bazokora igiteramo hariya mu Bubirigi. Twaragarutse ku byabaye asa ndetse muri kano kanya tugiye kurondera abari mu kibanza hariya mu Bufaransa. Urabizi Hasani iki giteramo iyo kibaye hategerezwa ko hari umuntu bita MC canke maître de cérémonie. Ni muri iyo ntumbero uno munsi tugiye kuganira no mu MC w'umurundi kazi ariko asanzwe aba hariya mu gihugu c'Ububirigi, asanzwe agaragara mu bitaramo byinshi Hassan bibera ku mugabane wa Burayi. Araza kutubwira ingene Double J na Kirikou bakiriwe, ariko ndamenyesha ko turi live kuri YouTube yacu. Uraja kuri YouTube ukandika Buja FM, ni Hassan H, je nitwa MC Ami Pro, ni Buja FM, ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Hassan ku murongo wa telefone twamaze kumwakira, yitwa MC Elisa. Mwiriwe. Mwiriwe Ami Pro, uranyumva? Ndakumva neza cyane, umeze neza? Ego meze neza ndashima, namwe? Turaho turashima Imana. Karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri Buja FM. Ndamukirize mugenzane dusanzwe dukorana yitwa Hassan. Merci beaucoup, merci. Ndamuramutse ndashikana yambu ya. Amahoro umeze neza ngaho? Ni sawa murakomeye nawe? Tumeze neza. Karibu cyane mu kiganiro Hit Connection. Merci beaucoup. Ego impamvu itumye tuguhamagara hambavu yuko uri umurundi kazi, uri n'ibyo usanzwe ukora byiza kandi abantu bishimira. Uri mu MC uteramisha abantu imbere yuko abaririmbyi baza kuri stage go performinga. Dina wari mu MC mu giteramo ca Double J na Kirikou nga mu Faransa ndetse mu zona jana no mu Bubirigi. Ndashaka kutubwire igiteramo ca Double J na Kirikou cagenze gute mu Bufaransa? Double J na Kirikou bakiriwe gute? Reka duhere nga. Ibyo gutangura nagomba gukosora gato, wabuze ko nduwe MC aba mu Bubirigi, mba mu Bufaransa en fait. Mu Bufaransa niyo sanzwe mba, ni naho nkorera cyane. Ngira ni kubera abenshi no mu bitaramo byo mu Bubirigi bakunze kukubona. C'est ça. Donc nakorera mu Bufaransa no mu Bubirigi, nakoranye na Kidumu ni mu Bufaransa niho maze imyaka 10 mba. Hama concert ya Double J na Kirikou, concert nziza cyane, bashitse samedi ku wa gatandatu ku murango. Turabakira neza, twiteze cyane gose. Abantu bose bamubaza ati abajitsi bacu badushikira ryari, hama barashika. Igiteramo kiratangura saa 3 zo mw'ijoro, duherekejwe n'aba DJs bakomeye cyane. Hari uwitwa DJ Ariel, DJ Afro Swing yaravuye Lille, na DJ Saido muzi cyane i Bujumbura akunda kuza nawe yaravuye Lille, niwe mu DJ principal yakorana n'abaririmbyi.
Yes, hama kubijanye na performance zari zimeze gute kote ya Double J kote ya Kiriku mbega abantu babakiriye gute mwa mwaronse abantu bangana gute ni giki Double J na Kiriku basize mu Bufaransa abandi batigeze bahakorera no munsi numwe alors bakiriwe bitabwe n'abantu benshi la majorité ku bwinshi bari abarundi bien sûr abarundi baje gushikira abastari wabo bagezweho nimba atari banga Elisa n'abantu bangana gute ugereranije alors gitigiri simbora ko no giprécisa qui était mvuganye n'umuorganisateur haruye les entrées mugabo bararenga 150 ou 200 no précisa que ari giteramo cabaye kibaye mu gihe hari harirwa ku kindi giteramo hadaciye imisi myinshi cyatumye ko n'abanyarwanda benshi twabonye comme d'habitude ariko twashoboye kubona abagande tubona abo mu Îles Comores ntari niteze kubona turabona n'amazungu b'abafaransa benshi n'abafana bo muri Afrique du Sud je précise bari bazi indirimbo zabo zose ku mutwe kandi atakirundi bavuga igifaransa n'icyongereza ariko ils étaient là, elles étaient là baraherekeza baririmbyi do A à Z indirimbo zose icyo cyo kintu cyantangaje kandi kirakora ko kubona umuntu wo muri South Africa atavuga neza n'igifaransa ariko ashobora kureka aririmba indirimbo z'abarundi icyo ni ikintu cyantangaje hama kuri performance y'abakiriku na Double J icyo ni ikintu mu mashow maze kwakira yose nabonye abantu bari simple bari trop près du public donc begereye abafana c'est-à-dire que nta mwanya munini bamaze kuri stage baba bari mu public bakaja gutambana nabo Kiriku na Double J baririmbanye umwanya wose haba indirimbo ya Kiriku wenyene canke ya Double J wenyene baraziririmbana bagahana umwanya bakitabirana bagaha umwanya abafanzi kugira baziririmbe abafanzi bararyoherwa ku buryo show igiye guhera barasezeye baragenda muri loge yabo ariko abafanzi barasaba ati please mugaruke kuko twaryohewe turabasabye mugaruke mukora indirimbo imwe ya nyuma sauf que bagarutse show yasubiye gutangura gushasha donc show yakozwe kabiri muri soirée imwe ni ibintu byiza cyane byashimwe ntari bwabone mu mashow yose maze kubona yes ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Burayi Double J na Kiriku mu maso bari bameze gute ubona ariya experience nkawe ubimenyereye umaze imyaka itari mike uba muri ico gihugu baba bakuye mu Bufaransa alors no kugira ko bashitse uwo munsi nyene umunsi w'urugendo n'ubakoze ku show sinobesha ko nkibabona bakira bari barushe cyane bananiwe ariko bamaze gushika kuri stage bari abandi bantu bashasha wamengana abantu bamaze indwi yose baryamye baruhutse biteguriye show ivyo buruhe byose baravyibagiye nta bwoba nta kibashitse directement bagira connection with avec le public bibaho kumenga basanzwe bazinanye bararyoherwa ku buryo Kiriku à la fin yarakorowe n'amusoza avuga ati je vraiment ukuntu mutwakiriye ntazo nari niteze hari n'akavideo muzoshobora kubona ku marezo abariko arashimira avuga ati ni mumena yambi vraiment ndaryohewe kuko natanguriye mw'ibarabara ariko no munsi ngeze Paris ntazo nari niteze meme n'inyuma ya concert n'abaje nyine Kiriku umva bimeze gute uburuhe imbeho ntaco bikubwiye ngo nta kintu na kimwe numva je batari umunezero Double J arambwiye ati jewe dutanguye neza naje basaba yuko hokogwa na show ya bye bye izosubira kubera i Paris ikaba kwa gusa rero izo turindiye kuraba si izoshobora gukunda ariko abafana baje kuryoherwa kwa gusa baririmbiye kwa gusa ego ndagushimire kuba wemeye guca ku murongo wa telefone kwemera kuganira natwe kuko hari abantu benshi no munsi batari bazi ngene show yagenze mu buryo bwose ariko turamenya ingene igiteramo ca Double J na Kiriku cagenze ku mugabane wa Burayi mu Bufaransa mugiye kubandaniriza mu Bubirigi ego mu Bubirigi samedi iza abantu bari show hariya Belgique rero batubwiye yuko amatike yose ari sold out donc zose biruzuye amatike yose yaraguzwe abataguze amatike kare nibaze ko
bazoshobora kuzirabira show ahandi canke ariko Ububirigi n'abatashoboye kuza muri show ya samedi ngaha mu Faransa bavuze ko bazoja kwirabira Belgique le 4 novembre. Donc abantu bari show byose biko bitegurirwa, ndiko ndakurikirana n'abariko barabitegura sur place, byose biri ready. Abantu bitawe ku bwinshi, hariho n'izindi show ziteguwe muri Lyon na Toulouse n'izindi tuzobamenyesha mu nyuma. Ego tugushimire kuba wemeye rero kuganira natwe, nawe baguha amashugo yako kuri kurabikora neza. Merci beaucoup, ndabashimiye namwe mwandanye mubikora neza nkuko mubikora mushigikira abarundi n'umuziki w'abarundi. Murakoze. Ariko mu kurangiza nawe abantu babiri kumbuye mu Burundi wumva utogenda utaramukije? Abavyeyi banje mukuru wanje na mutoyi wanje, abo nibo ba mbere nkumbuye, n'abandi bose ndabaramutsa cyane. Urakoze cyane Hassan. Abantu 150 nibo uno MC Elisa avuga yuko bashobora kuba baraje mu giteramo ca Double J na Kiriku hariya mu Bufaransa. Ni na Kiriku ngo yavuze ati bibi nakunze mutwemereye turashaka gukora bye bye show dusezera aho twahereye, ariko tukayibakorera ku buntu mu ntumbero yo kubashimira kubw'urukundo mwatweretse. Ndizera ko yashoboye kwivuga neza cyane. Uno MC yashoboye kuba MC ya kino giteramo nawe abo mu MC mu ma event yose nabambona kenshi cyane aba mu MC w'ibiteramo kwa Kigingi niwe ari MC narashoboye kwibona no kwa Kidomo, ndetse niko yashoboye kwivuga ati bano baririmbyi bari bafise akamwe murabona ko bashitse ku munsi wa gatandatu, bashitse amasaha yo mu gatondo igiteramo kiba mu ijoro, ariko urabona ko nta burungu bari bafise, bari barindiriye performance, bari barindiriye abantu kugira bashobore kubibonera. Bahora bumva gusa Paris igiteramo ca Paris, ariko rabo urabona ko vyashitse bagashika nabone bakavuga ati bimwe tuhora kutumva ku bandi ba artiste, reka twishikira twege dushe kunera umunezero abarundi, abanyarwanda, ndetse abantu bose ba muri gihugu ca Paris. Urabona ko byagenze neza cyane, urabona ko performance akubwira ati performance yashoboye neza cyane, ariko jina ndavyizeye kubera yaba Double J y'abakuri Kiriku n'aba artiste babiri barumvikana cyane kuri stage. Sinibaza ko umuririmbyi umwe baraduze kuri stage, ariko ama video ko arasirikira cyabonye ko bose badugiye imwe kuri stage, barabaho umunezero abarundi basanze bahari ndetse n'abanyarwanda. Urabona ko babahaye vibe imeze neza cyane, kandi ikindi naco bashoboye kuvuga ati tugiye kwemerera igiteramo ca gusa cyo kurangiza bye bye tubanezereze, ariko kwinjira iri kwa gusa, injire free. Aha rero nyene kibanza niwe yunguka n'udandaza inzoga. Abategereza none abartiste baze kuvuga ati twe turabemereye show ya gusa, nimurondere gusa umunsi n'ikibanza tuze tubahe show. Ariko amahanga ni meza. Ami pro Europe ni Europe ngasangira cyangwa Ami pro Europe kabisa. Hajya Kiriku na Double J ndazi ko nabona avuga ati man aho nudushikanye ni he, kino gihugu dushikanye ni cyahe, barakubise kakaboro ka hapa ni wapi. Wenye walisema tufiki mbali, hapa ni wapi. Kandi kindi naco nako bashogenda kunezereza, hari umuntu yashoboye kubatembereza Tino yasanze akorera ngaho kuri Buja FM nawe ni naho nabonye bari kumwe cyane. Nashoboye kubona n'aba video menshi cyane gushika bari muri Paris, neje bashoboye kubona abantu bariko barasangira na Tino ni nawe ariko arabashootinga zino video. Tino ni nawe nashaka kumenya Tino nyene iko biragenda muri Paris nyene basho kubakira ikintu cyasho kunezereza. Ikindi nyene Kiriku yasho kwambara idarapo y'u Burundi ahantu hose agenda afise ibendera kabisa. None ko yashoboye kubaha vibe imeze neza cyane, agajerekane ko no Murundi neza imbere igihugu cyacu Burundi. Ariko Hassan imbere yuko yemera ivy'ahandi
ageze kumurondera mugenzi mugenzi Alfred Aubin Mr Kai Ging Aubin Mr Kai ya cha kumurondera Kigingi mustari like Kigingi asharatwemeje asa none urasabwa ngo Kigingi yarayatwemeje James Geringo arakuvuga ngo Kigingi yarayanditse amateka ahubwo mba numva yuko igihe cyose twovuga ko Kigingi yandika amateka ego ariko urazigami je abantu batamushira mu mitahe Kigingi siniko ndabatabura gushino sana ati kwiriki Kigingi abakoze kuba umustar akomeye cyane kubera agiye cyangwa akagira publicité kintu ciwawe abari visibility yonyene yaba ku makampani kubera afise public nukuri Kigingi navuga ko ari umu artiste wa mbere ngamu gicu Burundi akora igitsera mu hanze akaronka isinzi ry'abantu ngira ngo wamurondere kana murondere ku murongo wa telefone Mr Kai banze umurondere tubanze amateka Kigingi yarayanditse asana tegerezwa Mr Kai King yarahuranye n'umuvyeyi wiwe yaraje mu giteramo ciyo narababwiye isi ibintu byinshi no munsi yes twabaze ku murongo wa Mr Kai King imbere yuko tumwakira san tubanze tubwira bariko baratwumviriza yuko niwe murundi wa mbere amaze kuzuza Montreal gusumba n'abarindi bamwe bo muri East Africa ego Kigingi yakoze ahantu bita Montreal ngira mwese mwarayibonye asa nta ntebe nini yari vide niyo so twabonye abantu bicaye intebe zirahera abantu barahagarara intebe zirahera utumeza turakwira hari abantu bavuye Etazini baje mu giteramo cha Kigingi hari n'abantu bari baje ahantu mu gisagara cyitwa Edmonton baje no muri Montreal baje kuraba igiteramo urabe kandi asa uko Kigingi yatera blague n'inyuma baragira iki baratwenga bakishura hari ahantu rero asanze nzi ko habonye ariko arabaririmbisha kwa kundi baririmbisha muri messe hajya nibonera abantu ingene bangana amatoroshi baduza hejuru batana babwiye ati ngo muyaduze bakayaduza sana uno munsi iki cyonyine kiratwereka yuko ama entreprise hano mu gihugu cy'u Burundi byabe ni mwahora mwigira ngo ni musupportinga harageze yuko mutangura kubona abantu bariko barakora mukagira iki mukabashigikira mukabashiramo imitahe Kigingi yarakoze amateka n'abaririmbyi bakomeye bo muri kano karere ka East Africa batarakora ku murongo wa telefone Sam tugerageze kumurondera tumubaze ingene yiyumva nyuma yo gukora igiteramo ahitwa Edmonton hamwe na Montreal ibindi birabandanya kuko Kigingi azomara ukwezi kurenga ari mu gihugu ca Canada turi kumwe na mugenzi Alfred Aubin ushobora kumwita Kigingi also evenement yise Kigingi Summer Comedy iba rimwe mu mwaka hano mu gihugu cy'u Burundi iheruka yabereye kuri Messe des Officiers mugenzi Alfred Aubin Kigingi mwiriwe turaguhaye nikaze amahoro cyane mwiriwe mumeze neza hiyo yego ndashima n'ukuri ndashima Imana meze neza ndi kumwe na mugenzi wanje Hassan mundamukirize hama tugire ko ni bibazo twifuza kubaza gute Hassan meze neza Kigingi ni sana yego sava umengo akabeho kagufasha ijuri taduga akabeho karahari kabisa sinobesha akabeho karahari kandi ibyo kumenyera niyo bavuga ngo umuntu aramenyera ego mbona n'abantu baba ngaha byo kumenyera wapi imbeho aho umuntu ayimenyera ufite ego barabayeho nye ego reka tuguhe ikaze muri Hit Connection kuri Buja FM tunagaruke ku rugendo rwawe rwa Canada wakoze igiteramo cyambere gikorera hitwa Edmonton ica kabiri kibera Montreal ni igiteramo guskino saha abantu bose bacikugura sold out hakiri karamatika bayaheze performance iba on top ibice ijana kwijana ni Kigingi niya experience ariko araronka muri bino biteramo ariko arakura Canada aravye ingene yakiriwe yaba Edmonton na Montreal avyakira gute
nukuri ni umunezero nyene no gushima Imana, ni ibintu by'igitangaza, ni ibintu umuntu ataba yiteze. Boje nk'ibujumbura ndumva nyene ko abantu babirindiranye igishika, ko nibaza yuko tugera ku rugezo byageze ko kuwa gatanu mu gisagara cya Edmonton aba barundi batari bake ariko ntibakorera mu gisagara. ni Edmonton ni Alberta ni ntara hari abantu bakora mu mahinguriro, niyo itunze novuga muri rusangi Canada. Urumva abarundi baho bakora mu bitoro, bakora mu biti, bakora umva rero ntibakorera mu gisagara, bafite imiryango muri Edmonton mu gisagara cya Edmonton, ariko bagasaba amakonje cyangwa bagataha bagiye bafite ama day off. Ni kirumva ababonetse no kuri bari ni ibintu by'igitangaza, ko naho nyine barambariye ati arabaririmbyi benshi sinenda kubavuga ati baronka abantu 20, baronka abantu 50, baronka kandi bakomeye cyane, ariko kubona bakwitavye wowe gutya ni ibintu by'igitangaza. Vraiment ndabishimira Imana gose. Hanyuma rero turakorayo, dufata indege tuza muri Montreal, kuko ni muri Est, muri West basumbana n'amasaha 2. Urumva turaza rero Montreal urumva n'ibindi, urumva hari abajene, hari abantu benshi baba n'igisagara nyine cagutse cyane. Hanyuma rero kujya mwavyumvise nyene abantu baraguze tike bya sold out ngaha byakaze urazi amipro twe tuzi ibibanza byagutse tukarondera abantu babijamwo. naho ikibanza kiba gito abantu bakaba benshi, kandi nturi burenza simwe by'abarundi kuko polisi ije ni hatari. Ni hatari ego, ibintu bya security ngaha baravyubahiriza gose, ariko abantu barashoboye kuronka aho baja. Sale yarongerejwe, yari sale ahantu bita ni n'amakominote baba bafite uburyo bwinshi bakora amasale nka ziya za Odeon urabibona. Hanyuma rero barashobora kwegereza kuko ntibari kubivamo n'abari babiteguye. Vraiment byari ibibazo bitoroshe, abantu bari ko bararekama ari benshi, hari abantu bari kuva Maine, hari abantu bari kuva. Hanyuma rero tugira Imana dusanga iyo sale yashobora kongerezwa, no kuvuga ishobora gukontena bari bafashe sale yojamo abantu 400, barashobora kugurura n'ibintu by'ubuhinga nyine bugurura, bakugurura yindi party bakagura ego kagenda neza. Hama rero abantu kujya mwabibonye nyine baje ari benshi cyane gose, kandi icyatangaje nuko hari abantu bavuye kure, hari abantu bavuye Maine muri Amerika, hari abantu bavuye Ottawa kandi bazi ko nzojayo. Hari n'abantu rero ngaha muri Montreal bavuga ngo tuzogukurikirana n'ubu muri Ottawa. Menyetso ciza, shima Imana yuko bashimye ibyo nkora, baranezerwa muri iryo joro, bakora abantu benshi bagira ngaha aye kugira wunguke utegura nibi après le show. Hari abantu babyitabiriye bakuze batahora bitabira ivyo bintu nyine byo kutambiro niki, bose bavuga bati tuzoza no muri ntuze. Urumva ni igikorwa kitoroshe, urumva jewe ko nitegura rero kugira nkabandanya atanga ibintu byiza ego. Amateka aranditswe mu gisagara ca Montreal ndetse na Edmonton muri rusange muri Canada. Urugendo ruracabandanya kuri mugenzi Alfred Bank Gingi, ariko sijya mbere Kigingi asohotse kuko yaragiye muri Europe. Uno musi ari ku mugabane wa Amerika muri Canada. Bitandukaniye ibitaramo yakoze muri Europe na bino biteramo ariko arakora Canada. Experience uri kuraronka ingana gute uno musi? Urumva je nibaza yuko d'abord n'ikintu bari barindiranye igishika, bari babirindiriye bimaze igihe kinini mvuga ko nzogenda muri Canada. Hanyuma mu Birigi urabona naragiye kabiri, ndamaze kujayo, naragiye muri Sweden. Itandukaniro novuga yuko ngaha aye hariho bari banyotewe ico giteramo. Vraiment bari bakinyotewe, bari bakirindiranye igishika, bari bakirindiye igihe kinini ko novuga. Hanyuma rero baravyitabira ego. Hanyuma abantu sinzi ko novuga ko banezerwa, n'abantu ubona nyene ko baza mu giteramo bagishashaye. Tugira n'Imana twarubahirije amasaha ko ngaha ntibiba byoroshe, abantu bava kure
abantu rero baratangaye biri no mu bintu byanezerije abantu cyane abantu bari muri staff vraiment ndabashimire cyane babikoze neza twagiye kuri scene ku mwanya turangiza igiteramo ku mwanya ibintu byagenze neza novuga yuko rero ni intambwe yindi umuntu nyine ariko aragenda yubaka izina agenda yubaka kariyeri bizofasha n'abandi muri kazoza bikababera n'akarorero n'abandi bategura ibiteramo kuko baravuze ati twari tuzi twaje ducerewe tuzi yuko ahavaza kumwe abandi baririmbyi uhavuza saa 4 z'ijoro ariko ntaza kare baronse ama surprise twabonye Kenny Soul yaramaze iminsi mu biteramo ngaha nawe nyine yaraje ego ni ibintu byari biryoshe vraiment si amajambo menshi umuntu abafise mu gushima ugashimira abantu bakore kugora urukundo hanyuma ugashimira n'Imana ko byose n'Imana ibitanga. Ego turahejeje Edmonton turagize réussite turagiye Montreal turagize réussite turabandaniriza hehe ryari na ryari imyiteguro rero ngaha urumva ngaha rero ni ibintu urabona iyi weekend nta kazi mfise nzoca nkora weekend ya lo 10 nukuvuga weekend ya lo 4 nta kazi gahari nzoca nkora weekend ya lo 10 azori ku munsi wa gatanu ni Ottawa naho nyine hagwiriye abarundi benshi urumva yuko azoza n'abavuye n'abaje bava kandi rero ibintu bisagara binini iruhande habari bisagara bito bibamwe abarundi nukuvuga ugiye uvuguze uti Bujumbura haca haza abantu baba mwijenda usanga habara abarundi benshi abantu babibubanza abantu baba kubera urumva udashobora kugenda ukora mu tuvire duto rero lo 10 rero ni giteramo ndiko nditegura gose nagize n'Imana nja ahantu nibaza yuko ni ku isaha ndi wenda ahantu ku isaha aho muvye wanje aba ni ku isaha ya Montreal heure ya Montreal aho ndatekanye kugira nitegure urumva urabizi abarundi bahaye bya bindi nyene duca musura amundwiza mu ngo n'abantu ko bidoze ngo asubiyemo bya bindi c'est ça urumva rero kujya n'Imana yamfashije ibya Edmonton nkabikora ukwavyo abantu bakabikunda Montreal nkabaha spectacle yayo ndifuza ko na Ottawa kandi nakazi katoroshe ya mipro kuko urabona tumenyereye gayi Bujumbura haracigihe umuntu adakoze spectacle y'isaha irenga yumva rero aye urashika bakakubwira ati kigi urumva uzokubita parti zibiri parti ya mbere ugira iminota 45 indi parti 45 akazi rero je n'ibintu naheruka ndabiheruka kera uribuka kera nkora ama spectacle ya 2 heures urumva rero bisaba gusura kwicara bisaba gusura kitegura kabisa bidasanzwe nivyo rero ndiko urumva ndafise 2 semaines zosubira Montreal ku wa gatandatu ariko nzungaruka ngaha nyine kwitegura hanyuma David tuja Ottawa ni ku masaha 2 uvuye Montreal tugende Ottawa gukora hanyuma hariho na option yuko dushobora ku itariki ya 18 abantu ba Quebec mwese Quebec yari yavuyemo muri bukafishe ya mbere ko nagomba gukora ibiteramo 4 ego hanyuma ariko mu nyuma birahinduka ariko rero abarundi kabisa asha abantu ba Quebec barahiye bararengwa ati nibishoboka turabukungene tubigira urumva rero abari muri staff ariko baravyiga sino kugira yuko ndisire urumva ariko biriko birategurwa ni kuvuga itariki 18 ndashobora gukora igiteramo muri Quebec hanyuma ndafite ikindi gitaramo kiri privé ntoshima kuvugira ngaha ni ikindi gitaramo kiri privé hashimye kuvugira ariko ego hari amakuru yandi dufise avuga neza yuko bivanye n'amateka wanditse Montreal n'abantu ba Montreal barifuza kugaruka ugategura ikindi giteramo cyo gusezera ayo makuru yo bari yo ga mugenzi Alfred Aubin barabishaka rero n'abantu ibaze indege amasahane kuva ngaha gushika Edmonton barashaka ko subirayo kandi namakanye gose Edmonton haranyuzuye cyane uvuye Bujumbura no kuri sino kubesha ava mu nzu kubera se iveri itanguye ariko
ikintu nomenyesha je par experience reka tuze tugaruke nibaza yuko watanze igiteramo gikwiye bagikora neza ibyo bintu byo kuvuga ngo dusubire d'abord premièrement c'est pas professionnel ni ibintu nyene bigira bikorwa mu communauté ntantu ukabona abaririmbyi bakomba ngire sezere cyangwa ngire oya d'abord urumva hari abantu byitabira ko baravuga ati narabibonye naragize iki barabishaka hanyuma rero urumva ntawo bimara rero reka twakira ivyo Imana yaduteguriye hanyuma umwaka uza Imana ishatse kugaruka n'ahandi urumva ushatse kuguma ngaha ushatse kugumugira gutya ntawo bivamo hariho n'ayandi mavire menshi mato ariko aravuga ariko usanga bitoroshe usanga biragoye cyane rero jewe staff yari yambariye yuko benshi bariko barareklama ariko ndababwira ni ukuri reka dukora igikorwa nk'icatuvanye Bujumbura abari cyo dukora hanyuma iyo nyota ari ihagume komisa nejo canke hirya umuntu azagaruka akora igikorwa ciza sinzi twova ngaha ego aho ni ku mugabane wa Amerika ariko hano mu gihugu c'u Burundi hari abantu benshi batanguye kubaza no muri kino kiganiro batanguye kubaza ngo mbega Kigingi ni yagaruka nta giteramo ariko arategura n'imiburiburi afumarangiza umwaka ari kumwe natwe uraciyumvira gutegura igiteramo hano mu gihugu c'u Burundi ni wamara kugaruka ga Kigingi ego byari mu migambi nari nabivuze nari nifuje gukora igiteramo le 22 décembre ariko bo bivanye no kungene d'abord premier igiteramo nifuza igiteramo gisaba uburyo kuko ni igiteramo nzokorera ahantu hafutse ibyo bibanza urabizi navyo ntidufite byinshi cyane bigasaba publicité bigasaba kurondera abatera nkunga ama sponsor nanje umwanya nkabona urabona umwanya ni munini ni ngaha hanze kandi icyo igiteramo ndacira ndi Bujumbura sur place niho usanga uteguye ibintu bizima rero nagize nti reka umuntu atenyenye gato ariko nta kirapfa dushobora gushika nkabona hari yanguma hari abavyifuza tugategura igiteramo ego nari nifuje gutumira hari abantu tweko turavugana ngaho mu gihugu kibanyi bashaka kuza nabo ariko urumva turiko turavyiga turaba umwanya feasibilité yuko vyogenda byokoreka muri uwo mwanya ego ariko bidakunze nembereye igiteramo abakunzi mu kwezi kwa kabiri simerutse ikora muravyibuka arabizwa na ego Saint Valentin umwaka umwaka izogwa muri weekend Imana idufashije ngira tuzokora ico giteramo turi kumwe n'abandi giteramo ciza duhe n'abandi ikibanza espace yo guperforminga abandi bajene nyene batera imbere ego ugerageje kuraba kuno uri kurazunguruka ku mugabane wa Burayi ku mugabane wa Amerika komedi y'u Burundi ubona igeze ku rwego rungana gute mbega ubona abandi ba komedi uno munsi bamaze kumenyekana hanze y'igihugu nko Kigingi amaze kumenyekana canke birasaba nabo nyene gukora cane ndagenda kumenyesha mi pro ego nimba hari ikintu nantangaje cane ikintu cantangaje gose nuko abarundi ngaha barakunda ivyabo barakurikira ugiye mu mazu yose tumira cyangwa ugiye kuramukanya usanga umuntu yavuye i Bujumbura atakintu nakimazi muri entertainment azi gabizi byose umaze kugera ngaha ugira inkumbu zo muhira abantu bose bafise ama connection urabizi ngaha iterambere asamayika biconnecta ku Netflix ku YouTube urumva nta kindi kintu baraba Siren baraba umukubito baraba Landry promoter baraba ivyo rero byose by'ama interview turiko turatanga ngaho nta kintu na kimwe batazi natangaye kubona abantu bakuze urumva umuntu akuze ubona afite imyaka 60 ariko arakubwira ngo yego ngo je ndashiki Bujumbura ngo uzocanja ngo kwa Oscar Fashion ivyo murabizi ngo twebwe ntabindi turaba umva abantu bose indirimbo isotse interview dutanze rero numva
nabo bandi rero n'ukuri barabazi bagasore barabazi mutima nta numwe badakurikirana kisosa abaririmbyi ibi bikorwa byose dukora nico gituma tuba dukwiye kubikora neza publique zacu ziragutse ku buryo twebwe tutibaza urabyumva ni experience mbonye muri Canada iyumvire muri Europe ibihugu biriyo iyumvire muri Australia abarundi babaye kubangana aho sinakubwiye muri Amerika urumva ni ibintu urumva vyigitangaza urumva abantu bose barabazi mwebwe ba micro barabazi nta muntu batazi barabakirana hagera iyo tugo baje abantu bakora amacano bariko baravuga ngo uturamutse abantu bari Canada bya vrai n'ukuri nasanze ku buryo imagine toi je me suis rendu compte yuko twebwe turi Bujumbura ahubwo niturabe ibintu byacu bikurikirana ca urumva hari akantu sinzi ko ari nostalgie ukumbura ibyo muhira kugira ne kuraba inkuru urabona abantu ngaha ayenda kubwire bari kuri stress bari bakora n'imitima kabisa nta mwanya wo kunezerwa umwanya wo kunezerwa ni muci bikurondera vacances yuja urumva gukora uri mu mbeho utora umwana kwishuri muri -5 ukacuza ukamushikana ukamutekera nawe wahwereye urabishumva aruza kanya rero abiheje byose umwana mujyamitse kinakora akubitira Burundi rero izo cano nazo nyine ndazihe vraiment courage zibandanye zikora neza kandi batanga ibintu professionnel barambari ibintu byinshi bakunda badakunda naruza kanya n'abantu benshi batandukanye barambarira ibintu badakunda umwe araza kako ufite umwengo jewe banje kugira bambira ibintu byose ambassadeur urumva wicaye ngaba kugira ngo urumva munaka vraiment ngo arahara se yangura kubwira mu mavugana agira ni urumva ndaringa kugira ngo nzoje gukosora ibintu byose urumva ni buke nkabwira ni buke bakambara ati ujya muririmbyi gucya nafa passe yishuye ntihe ibyo bintu kwatabingo nabyo muraba urumva ibintu by'igitangaza cyane vraiment nico gituma nta rumwe rero adakurikirwa byose ibintu byose no kubikorana umutima ukamenya icyo ushaka gushikako kesa soit aba comédien kesa soit abaririmbyi kesa soit amacano abantu bose bakora ibintu bitandukanye babikorana umutima babikore babikunda ngaha aye vraiment abantu barakunda ivyabo barakunda ivyo muhira kandi bari prêt kubisupporta no kubwira yuko sino kubwira je nabonye urukundo rudasanzwe kuri stage urabona turakora messe amipronation turakora messe akaza abantu 5,000 ariko ngaha nambari kubera kumva umuntu ngo yafasha amasaha 6 y'imodoka eswe ibujumbura nokorera ahantu nk'ingozi umuntu akabwi ibujumbura kaza urumva ikintu ubona ko bakuriye ni ikintu ubona ko bayego bakerekana vraiment urukundo rudasanzwe hariho n'abantu bien sûr ariko urabizi nta bintu byose byerade hari n'abantu baje bapinga nyine baje bapinga bavuga ati nta kinyereka tugende kuryoherwa nta kinyije wenda jena kinga ntwenza kuko ivyo avuga je ndamusumbya gutwenza je ndakirumva kubera amakominote yose amari umuntu nyine yanima abandi bakaza bakangirira témoignage bakambara ati my friend nukuri jewe ntiwahora untwenza nukuri enda kuravye kuri YouTube n'untwenza ariko no munsi urantwengeje sana nukuri ebana vraiment courage ni ibintu rero biryoshe rero ndazi neza yuko nuno munsi neje bavuga mu kirundi nta vyamaho urabizi vyamaho amikro nta vyamaho ivyo tweko tuvuga ku radio no munsi turi muri Canada no munsi hari abandi bariko bavuga ku radio ejo bazoba bari muri Canada je sinzi ivyo nzoba ndimwo ivyo bari nteguriye no kuvuga itegure rero ebana abapeti bariko barakura baravyura ingabirano peti bato barabakurikirana ejo nabo bazi batera iteki ibintu nibihagarare tubandanye igihe ejo twumvera ure ageze mu Bubiligi mutima nawe ari muri Canada il défense ari New York ntuzeye dukuze kabisa nibaza ko nico kintu message numva notanga sino nugushima Imana vraiment nta buhinga dufise nta buhinga ni Imana tu ego Kigingi mu kurangiza Harmony yanditse no message yavuze ati nimugende mutayisomye mu mutubarize Kigingi ngo we abigenza gute kugira ngo ivyiwe bibe bisa neza cyane gusumba ivy'abaririmbyi bamwe bagenda hanze canke bakorera ibiteramo hano mu gihugu ariko ivya Kigingi bigasa neza kandi ngo bikagenda neza ngo we ngo bigenza gute ngo ibiri banga abandi oya
urazi ndakubwirega nta bon sinzi novuga gute ntabanga nuko nimwe ndiko ndakubwira mipro ofete rana nk'uyo oye yibaza ko ibyanje byama biryoshe cyangwa byama bisa neza ndagenda kumenyesha jewe ndafite experience nagiye mu Bubiligi nibaza yuko nagiye mperukayo cyane sivyo mu kwezi kwa kane nta byinshi n'amasanamu menshi yagaragaye natwe turikingira ariko no kumenya bitasa nka Belgique ya mbere kuvuga iki no kuvuga no kwiga hamwe na staff n'abagutumiye no kwiga umwanya mwiza bien sûr imana zigize imana ukarunkira visa sivyo hama mugategura neza ati mbega periode ngo ntiyazobakanye mukiga ukungene mubitegura mukiga ama video mwokora ama affiche ukungene abantu bogenda barabimenya n'ibintu ni strategy muri ico hama mukabitera tu sino na bintu nsumvya abandi vraiment ni bintu hariho bien sûr gukora mbega avant dukora iki tugira iki nshimire cyane kandi DJ Ferry nshimire na Armere hamwe na staff ya Ferry no kuvuga murambabarira staff ya Ferry ya Nadine Mindabira nshimire nabo twakoranye Montreal mvuga ba Boris ubu nti otabana izuba turi kumwe ba Boris na muco w'intore na nwitwa Free bakorana ndabashimire cyane babiteguye neza shimire nabo twakoranye muri Edmonton rumva no kuvuga iki ni tourne yateguwe neza irigwa ku madate urabona n'ibintu birasaba kuba flexible nk'ubu no kumenyesha ko Ottawa twari sanze gukora kwa gatandatu sivyo ariko kwa gatandatu hari leve de day y'umuntu murundi yitavye Imana bazoganduka ko n'umujene no kuvuga abantu benshi baratubwiye ati none turahomba ibya kigingi vraiment ariko tukaje tuba flexible tukarondera sale nga sale ziragoye warayifashe samedi n'ubwo maheru yahebye ni mateme y'amadolari ibihumbi ati kugira de twige ni duhave duhomba abantu benshi amarevido de bagira ku mugoroba byaranangaje cyane bagira swa ni mwanya w'ibiteramo no kuvuga no kuba flexible no kurabo abantu mukorana kandi ni nacakini navuga nti ushoboye kugira umuntu akubera ijisha ano wose ugiye biraryoha cyane gusumba uvuye ino bakuriza indege ugashika uwo muntu kabari rya mbere muramukanije naho kwita kwa sene kwita ibintu rero bisaba imyiteguro bisaba ni na experience ariko urumva rero n'abandi bariko baragira nukuri byabo sinovuga ngo ni bibi ni intango na je sinahereye muri byiza sinahereye muri Montreal ya sale nziza je nabonye sale Montreal ntarwigire mbona sale vraiment nziza cyane urumva ni intango byose bizogenda bigenda neza nta buhinga fise eka no bambeshe gushima Imana ego tugushimire cyane kigingi kuba wemeye guca ku murongo wa telefone kuganira natwe twongere dufata umwanya tugukeze ku bikorwa byiza uri kurakora n'ingene uri kuramenyekanisha igihugu ariko n'ingene uri kuramenyekanisha impano z'ugwaruka gwa hano mu gihugu cy'u Burundi biciye kuri kigingi tuzobona n'abandi ariko kigingi ni umwe mu bantu batanguriye abandi kandi ariko arabikora neza gusika ino saha tugushimire kuba wemeye guca ku murongo wa telefone ndagushimire cyane ari kintu nagomba kongera ko nibagiye ko munyemerera ego naragize amahirwe cyane ku bantu bakuze bariko baranyumviriza kuri Buja FM naragize amahirwe yo guhura n'umu legend mu grand frère adasanzwe yitwa Mishu wiri kabayabaya akaba twakoranye mu gisagara ca Edmonton nukuri yaranteye intege cyane d'abord nawe nyine ava kure ava Vancouver yaraje Edmonton turakorana abantu benshi baramwibuka abatamuzi bakiri bato barumviriza kuri radio Rema FM umuntu avuga ngo ujewe rero ngo nkashitse ngo nkacambira ka Rudolfo ko yagahungu kanje ngo bikaryoha urumva n'umuntu kiyamarke nawe nyine l'histoire ya comedy mu Burundi kubibuka bitwa abashoke à l'époque bakora muri Primusic na Willy na Mishu urumva ni ikintu vraiment no babwira abarundi yuko aracariho kandi ameze neza kandi aracafise ingabirano nuko nyine ubuzima ngaho bitaba byoroshe yaragize ama formation akomeye cyane ngafise ama certificat muri comedy
hanyuma ariko ubuzima musaba kubandanya gukora ibindi kuko afite umuryango hanyuma dufite n'umugambi twihaye umwaka uza uko ushobora kuja kurondera des talents mu ntara mari dufashije umwaka uza mu Burundi tugashobora gutegura ikintu ca comedy kindi kizoba nakumenyesha ko yatanguje deja nangaye Bujumbura kugisha amafarasi ikintu cyitwa Mishu Comedy Club twaraganiriye rero bitari bike bitandukanye twizera yuko ifo kuza abandi kandi niyo politike y'umuntu wese aba yifuza yuko ejo ikintu yogira kinasize rero Mishu ndamushimire cyane sinzi ko hazoronka akanya kuvyumva ariko abamuzi bamumbwirire vraiment no kuri wabaye mugisha kuri jewe kubana na Mishu muri Vancouver n'ubu tubana yatuvugana ariko arashigikira arandugikira utu histoire no kuvuga ngaho urabizi hari ibintu uza gukina ari kutabuzi ubuzima bw'abantu bashitse bavuye mu Burundi ama illusion n'ibiki urumva n'umuntu vraiment ariko arasupportinga bidasanzwe ndamushimire cyane ego naka kantu turazogerageza kugakata kuko turi live kuri YouTube hama tumutaginge kumburaza kubona buno butumwa buraza kumushikira tugushimire cyane Kigingi ndabashimiye cyane Buja FM Asani na Ami Pro Israel yagiye Israel si hari ariko ku munsi w'ejo tuzaturi kumwe ego rakoze cyane mugire umunsi mwiza asante sana